umukuru w'igihugu ntacatuma yikomaho ku bacamanza. Abacamanza baragerageza gukora ivyo bashoboye mu buryo buke tubona bafise, kandi baritanga cane. Turibuka mw'isekeza ryahera yarashimiye ubutungane, arashimiye ibikorwa vyakozwe kuri 98%, aratanga n'ubushimwe ku masentare n'abacamanza. none ngahemwe agaruka kwivuguruza abatuka ngo ntaco bamaze kandi yarabashimiye. Ivyo rero twebwe turabona yuko umukuru w'igihugu ariko asamaza abenegihugu. Hariho ivyo tubona natwe twumva ku maradiyo yadushikirije twebwe abenegihugu, hariho amamiliyaridi 58 yo ku rugomero rwa hariya i Bubanza. Umukuru w'igihugu wenyene yatubwiye ngo n'undwi imwe bazotubwira abayariye. none gahemwe aho harimo abacamanza. Hanyuma twebwe turabona amazu agerekeranye ngira ama-etaje ashika nka 8-10 turayabona aho turengana ngaho dutembera, mugabo nta namwe turumva ngo irya niyo umucamanza. Ego naho barya ibiturire nivyo nahane mugabo abanje guhanura yongera atanga uburyo bukwiye, hanyuma nawe nyene atanga akarorero kubera hariho imanza usanga twumva ngo zaciwe mugabo abantu bakivundiye mu maprizo barahejeje ibihano. Nagerageze rero nawe nyene abo bantu batunzwe kugira mva ko ari umucamanza mukuru nahaguruke ashire mu ngiro abo bantu bagirizwa kudeta kuri Nkurunziza. Urubanza baracitse rwa yase, rero nawe umucamanza mukuru ngo rubanza narushire mu ngiro, hanyuma mwera uze ibukuru ukwire hose.